Ubuzima tubayemwo ni nk'igitabo, chapitre zimwe canke impapuro zirimwo muri ico gitabo zirababaje izindi zirashimishije, ariko izo mpapuro zose turazikeneye mu buzima kugira ngo inkuru y'igitabo yuzure. Akenshi iyo uriko urasoma igitabo canke iyo uravye ubuzima bw'umuntu akwegereye, hari igihe ubona umwanya umwe anezerewe ahandi ababaye. Niko ubuzima bumeze. Umubabaro, agahinda, umunezero no gutwenga, bimwe vyo kwimarayo. Rimwe na rimwe ivyo bintu turabikenera kugira ngo bitwibutse agaciro ka buri kimwe, kuko ntushobora kumenya agaciro k'urukundo canke agaciro k'amafaranga utarigeze kuyabura. Ni nako bimeze mu buzima, ntushobora kumenya agaciro k'amahoro utarigeze kuyabura canke utarigeze kubaho ubuze amahoro. Rero ivyo bintu turabikeneye mu buzima kugira ngo ubuzima bwacu bwuzure. Ntushobora kumenya ingene inzara ibabaza canke iryana mu gihe utarigera usonza. Ni nko udashobora kumenya agaciro k'umutaka mu gihe utarigera kunyagirwa. Ariko iyo ivyo vyose bikubaye, kumenya agaciro ka buri kimwe, naco gituma mu buzima haza ibihe vyo kwishima canke kuryoherwa kugira ngo turyoherwe, kugira ngo bikwibutse agaciro kavyo. Ni nkuko haza ibihe vy'umubabaro kugira ngo bikwereke yuko mu buzima vyose bishoboka kandi vyose bibaho. Ivyo vyose, izo mpapuro zishimishije n'iziteye agahinda, vyose birakenewe kugira ngo igitabo cacu cuzure, igitabo c'ubuzima kugira ngo cuzure. Nuko duhura n'imisi mibi n'imisi myiza. Hari igihe duhura n'imisi mibi tukumva n'ubuzima ko burangiye tugiye gupfa, ariko hakaba n'iyindi misi myiza iza tukibagira ya misi mibi. Iyo imisi myiza yaje, usanga ya misi mibi twagize twicara mu bantu turiko turaganira, ugasanga turiko tuyiterako inkuru tuvuga ngo shango kiriya gihe ngo narahatswe, kiriya gihe vyari bimeze uko, ariko ugasanga uratwenga nyene, ugasanga wabihinduye blague. Ico gihe cose kibaho, abantu bose kibabaho. Rero nawe nimba uriko uraca mu bihe bikomeye, menya ko nawe hariho umunsi uzokwicara ukavuga ngo biriya bihe nanje vyagenze uko. Mu gihe uhuye n'imisi mibi, menya ko imisi myiza igiye kuza, kubera ko mu buzima ivyo bihe twese tubicamwo. Ushobora kubona umenga ni wewe ufise ibibazo wenyine, ariko nuko abandi biyakiriye baja mu vyumba vyabo bakarira, abandi bakaja ahandi bakiyambaza Imana, abandi bakagerageza gutora izindi nyishu, ariko baheza bagasohoka bamwenyura batwenga, kuko baba bazi yuko atawo kuririra ngaha muri iyi si, kuko bose barushe. N'ubu ngubu uriko wumviriza ikiganiro, hari umuntu ariko araca mu ngorane canke mu bibazo bisumba ivyo vy'iwawe, ariko mwohura hanze usanga ariko aratwenga yigera hejuru. Uwo mwegera ukamubaza ati mbega kutwenga n'ibiki? Rimwe na rimwe ukipfuza kubaho ubuzima abayeho, ariko yokuganiriza ibintu vyiwe, wowe umubaza uti mbega wewe inguvu zo gutwenga uzikurahe? Bivuze ngo rero ubuzima iyo utahuye ko ari ibibazo n'umunezero bifatanye, ibi bituma ukomera ugashikama, ukagerageza kugwana buri munsi iyo gutwara umunezero, kuko bitwara umunezero kw'isi vyama ari vyinshi. Ntibivuze yuko uzogwana kugira ngo ibibazo bihere, ahubwo no kugwana kugira ngo usunike iminsi, kuko ibibazo bizokwamaho. Ugusunika iminsi, igihe nicagera ugataha, mugabo ugapfa uvuga ngo basi narabayeho nishimye, naho ibibazo vyari bihari narabayeho nishimye. Menya ko nawe hari umunsi uzokwicara mu bantu bakakubaza ngo wabigenjeje gute. Uwo munsi uzobaganirira inkuru yawe y'ubuzima, izobabera intahe, izokomeza benshi. Wowe komeza guhatana, komeza ugwane n'ubuzima, hari igihe inkuru yawe izokiza benshi. Reka mpereze kuri aka kantu ndababwira ngo ntukarindire yuko ibibazo bihera kugira wishime, ahubwo wishimire buri munsi kubw'ubuzima, kuko Imana ikemura ikibazo canke Imana yica ikibazo hariko havuka ikindi. Rero nta munsi uzokwigera ubura ibibazo. Ishimire umwanya ufise, ushimire nako gato uronse, hanyuma ubeho ubuzima nk'abandi bose. Igihe co gutaha nikigera, uzutahe nk'abandi bose. Jewe mwumva ni Lloyd Drift kuri Drift LG. Mukomeze mukora subscribe, tubana buri munsi. Subscribe yawe idutera intege. Ciao.